Shalom shalom ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe aho muri hose. Turongeye kubaha ikaze mu kiganiro ubuzima buhindutse. Uyu munsi dufise ijambo tugiye gusangira, ijambo rito cane rivuga ngo ubugombe bw'Imana nibwo bwiza ibihe byose. Hari igihe dushika tukaba mu bihe bitugora rimwe na rimwe, iyo ubugombe bw'Imana buhuye n'ivyifuzo vy'iwacu ugasanga ivyo twagomba gushikako nico twokwita ubugombe bw'Imana, ni volonté divine. Ico gihe ndazi yuko abantu bose baba bafise amashimwe, baba bashimira Imana, baba bafise ibintu vyo kuvuga, baba bumva boba ahantu batazira Imana, baba bumva bavuga amatazirano, kuko ivyo imitima yabo yari hahamiye bihuye n'ubugombe bw'Imana. Rero iki gihe ndazi yuko twese tuba turyohewe, ariko ijambo tugomba twigire hamwe kano kanya ni ijambo rivuga ngo none igihe ubugombe bw'Imana bishitse bugatandukana n'ivyo twari twiteze canke n'ivyo tubona n'ivyo dushaka, ni gute dutegezwa kubaho nk'abana b'Imana? Rero ico nagomba kubabwira nuko igihe cose ubugombe bw'Imana nibwo bwiza, naho ubugombe bw'Imana buba busa n'ubutandukanye n'ivyo tubona n'ivyo dushaka n'ivyo tubona imbere. Ubugombe bw'Imana nibwo bwiza, kuko igihe cose Imana iriko irakora ikintu ku buzima bwacu ntiraba uyu munsi, ntiraba ejo, ariko iraraba ibihe iraraba muri kazoza, ikaraba n'ibindi bihe, ikaraba ingene tuzobaho, ingene mu myaka 10 iri imbere tuzoba turiho. Rero niyo mpamvu hari uko Imana ibikora, uyu munsi tudashobora gutahura, ejo tutazoshobora gutahura, ariko ukazosanga mu myaka 10 iri imbere twaratahuye ingene Imana yatubereye umwizigirwa nubwo tutariko turabitahura. Hariho n'ibindi izokora uko ishaka ntitunabitahure. Rero ubwa mbere turakwiye kumenya yuko igihe cose naho ubugombe bw'Imana bwoba butandukanye n'ivyo twebwe twifuza, imigambi y'Imana ni myiza kuri twebwe ibihe byose. Imana itwifuriza ibyiza, Imana yifuza ko tumererwa neza, nta kibi na kimwe Imana itwifuriza. Nubwo ubugombe bwayo bushobora gutandukana n'ivyo twebwe twari twifuza ko bishika, ni byiza yuko twama tuyigirira confiance, tukayizigira no mu bugombe bwayo. Rimwe na rimwe iyo abantu bashitse ahantu bari bafise ico bakeneye ntibakironse, hari igihe bagomba gukoresha inzira zidakijijwe kugira bakironke. Mugana agomba ndakubwire ngo ikintu cose uzi yuko uronse atari mu bugombe bw'Imana, ucishije mu nzira yawe, ucishije mu nzira y'ivyaha. Hari abantu mu kurondera ubuzi vyanse mu nzira nziza bakoresha ibindi bintu, bamwe abakobwa ugasanga bariko baratanga imibiri yabo, abandi bagatanga ibiturire. Nagomba ndababwire ngo ibi bintu ntibikijijwe na gatoya. Ni vyiza yuko twizigira ubugombe bw'Imana. Birashobora guteba, ariko igihe cose Imana irafise aho ibicisha kugira ngo ibishitse. Ntituzi ingene bigenda, ntituzi ingene ibikora, ntituzi ingene ibiroranya, ariko ico tuzi nuko Imana idufitiye umugambi mwiza. Rero turakwiye kwiga kwemera ubugombe bw'Imana mu vyo ducamwo byose. Tugiye kwifashisha aya majambo dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice caho ca 22. Turahera ku murongo wa 40. Umutwe w'amajambo ratubwira ngo Yesu asengana umubabaro, ashitse aho hantu arababarira ati nimusenge kugira ngo ntimuje mu mosha mabi. Atandukana nabo ashika nkaho tegwa ibuye, arafukama arasenga. Umurongo wa 42 uravuga ati data, asanga ubigomba kuri iki gikombe kindengane, ariko ntibibe uko jewe ngomba, yamara bibe uko wewe ugomba. Kristo yarageze ahantu arumva uburemere bw'ibigomba bibe ku buzima bwiwe, arumva nawe nyene hariho igihe cyo kubabazwa, igihe giteye ubwoba, hamwe n'umubiri atoshobora gusiporta, atoshobora kwihangana, igihe kigumye, igihe giteye ubwoba, igihe kiremereye. Rimwe na rimwe turashika mu bihe ugasanga ibi bihe biraturemereye, ntitubona ingene tuzobivamwo. Yarasenze isengesho rikomeye cyane, ariyo nagomba yuko twiga kandi rishobora kudufasha cyane. Yaravuze ngo asanga ubigomba iki gikombe kindengane. Mu yandi majambo, ibi bintu birateye ubwoba, nukuri namba vyo babikunda, raba ukindenganisha. Nivyo Kristo yarazi yuko miso yamuzanye ari gucungura isi, ari gucungura abantu b'Imana. Mugabo yaravuze Mana, asanga ubigomba, raba ukundi kuntu canke iyindi nzira ubikoramwo, ibi bintu ntibishike kuri jewe, kuko yari mu bihe bibabaje. Mugabo yaravuze irindi jambo rikomeye, yaravuze ngo ntibibe nkuko jewe ngomba, ariko bibe nkuko ugomba.
hari igihe tuba ahantu umubiri ugira ubwoba, iyo turavye imbere turavye inyuma ntitubone ingene aho inzira zizova, iyo turavye ibintu ingene bimeze ntitubone aho azova igisubizo ku bibazo byacu, rimwe na rimwe bigatuma imitima yacu igira ubwoba, bigatuma tuvuga ati Mana raba ukuntu bikora, raba ingene ubigenza. Nivyo kubivuga nta ngorane, ariko ifo yuko twibuka mugabo Mana nubwo jewe ndiko ndashaka ko bicisha ngaha ntibibe uko jewe ngomba, ariko bibe uko wewe ugomba. Aka kantu karakomeye, aka kantu katwereka yuko nubwo dufise ibyo tubona nk'inyishu, turazi yuko Imana ariyo yama ifise inyishu nziza ku buzima bwacu. Iyo tuvuga ngo ntibibe nk'uko jewe ngomba, bibe nk'uko wowe ugomba, ubuvuze ati Mana ubuzima bwanje narabukweguriye, sije nziyonja, sije nzi ibyo nkora, sije ngifata ingingo z'ubuzima bwanje, ariko ndagomba wewe icyo ushaka kunkoresha ku buzima bwanje arico kiba. Ku murongo ukurikira niwo murongo ukomeye cyane. Amaze kuvuga ngo bibe uko wewe ugomba, ku murongo wa 43 aravuga ngo umumarayika aramwiyereka ava mu ijuru amuha intege. Nagomba ndakubwire rero ikintu gikomeye cyane. Iyo wemeye ubugombe bw'Imana no mu bihe bitaba byoroshe, ukavuga ati Mana ibi bihe ni vya bihe abantu benshi babishitsemo baca bakuvako, Mana ibi ni vya bihe iyo abantu benshi baburaniwe baca mu nzira zitabereye, Mana ibi ni vya bihe iyo abantu benshi babishitsemo basanga batanguye kurogota kuri wewe, ariko Mwami je ntibibe uko ngomba, ndakwizigiye, je te fais confiance, ndazi kubikora neza, ndazi kubiroranya, ni wewe ugira neza, ndazi ko muri wewe hari imigambi myiza. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo kubwira isengesho yasenze akavuga ngo ntibibe nk'uko jewe ngomba, bibe nk'uko ugomba. Ntiyamukijije cya gikombe nk'uko Kristo yari karasenga asengana umubabaro, ntiyavuze ngo reka processes cyangwa inzira yo gucungura abantu ndayicisha ahandi hantu, ariko icyo Imana yakoze yazanye umumarayika amwongera inkomezi. Hari ibihe urimwo bikugoye, hari ibyo uri kuracamwo bisa nk'imisozi, hari ibihe urimwo byakunanije, urarushe mu mutima, ntubona ingene ubigenza, ntubona ingene ubikora, ariko nagomba ndakubwire ngo iri sengesho rikubera isengesho ryawe. Mu gihe uri kuriyumvira yuko vyogenda ukuna kuriya, nagomba ubwira Imana ngo bibe uko wewe ugomba, kuko ni wamara kwemera ubugombe bw'Imana ukemera Imana ibikora uko ishaka, no muri ivyo bihe nyene, no muri iyo mibabarizo yikurindiramwo mu gihe cyo kubabara, uzokumva ubwiza bw'Imana. Ngo umumarayika yaciye aza amuha inkomezi, abona gukora igikorwa camuzanye. Rimwe na rimwe naho bishika tugacika intege, nagomba ndakubwire ngo iyo wemeye ubugombe bw'Imana ukisumeta, ukiyegura imbere y'Imana, Imana iragushoboza. Niyo mpamvu yavuze ngo muzoca mu mazi ariko ntazobarengera, muzoca mu muriro ariko nimuzosha. Nigihe uri kurawucamwo mugabo warayemera ukavuga ngo ubugombe bwawe Mwami ni bube. Igihe cyose Imana ituretse tugaca mu cago canke mu kigeragezo, ari ubugombe bwayo ibifise izindi nzira izobicishamwo. Rero igihe cyose twige kwiyegurira Imana no kuyiha ubuzima bwacu, tureke dukoresha ikora ibyo ishaka ku buzima bwacu, kuko nivyo bibereye ibihe bidashira. Reka turangize ikiganiro n'isengesho. Data, turagushimiye kuri Imana nziza udukunda kandi utwitwararitse. Turagushimiye kuri rino jambo ritweretse yuko igihe cyose nubwo tuba turiko turababazwa, nubwo turiko turaba mu bihe imitima yacu n'ivyipfuzo byacu bidashaka, Mwami dukwiye kwama tukureka wewe ukora ibibereye, kuko wewe Mwami ni igihe cyose ubona ibidukwiriye kandi byiza kuri twebwe. Kandi igihe cyose Mwami nubwo twaba turi mu bihe bitugoye Mwami bituruhije, igihe cyose tuguhaye akaryo turizera yuko uza hama ukadufasha, ukaduha inkomezi muri ivyo bihe. None Mwami umuntu wese adendebukiwe, umuntu wese arushe Mwami, umuntu wese atabona ingene bigenda Mwami, ngwino umwongera inkomezi, ngwino umugirire neza, ngwino umufashe Mwami. Umuntu wese ariko araba mu bihe bimuhungabanya Mwami, ariko aravuga ngo Mwami ndakwiyeguriye, nibibe uko ugomba, ngwino Mwami umutabara, umukorere ibikwiriye nibibereye. Urakoze Mwami ko ari kumwe natwe, urakoze Mwami ko abantu bose Mwami bumvirije ino message igiye kubafasha. Urakoze Mwami ku byo ukoze hagati muri twebwe, ni mu izina rya Kristo Yesu Umwami w'abami, amen.